turamukije mwese muri kumwe na televiziyo Hitaje tubaha kaze muri kino kiganiro kidasanzwe aho zo kuyagana ku bijanye n'ubumuga bw'ubugaru kubwiyo mpamvu turafise umutumire aza kubituyagirako nashaka ndamuha kanya yidondore ariko adukurikirana. Murakoze, nitwa Utwera Disras nkaba ndongoye umugambi wo kuvura ubugaru mu Burundi. Murakoze. Turabahaye ikaze muri kino kiganiro. Murakoze. Aho nizera ko benshi muza kubasigurira ibijanye n'ubugaru kuko ni ikintu tubona gikomeye, abana bavuka ku mwaka urasangamo benshi bafite ingwara y'ubugaru canke ubumuga bw'ubugaru. Rero ndizera ko bice muri kino kiganiro muza gutanga inyishu ukuntu abavyeyi bashaka kuvyifatamo. Murakoze, turaza kugerageza kugira ngo abariko baradukurikirana muri no mwanya bagerageze kuronka amakuru akuye ku bumuga bw'ubugaru hanyuma bamenye n'ingene buvugwa niyo boja kwa muganga kugira babavure. Yego. None iyo kwabwa ubugaru ni giki bisigura iki? Ubugaru bisigura ubumuga mvukanwa umwana avukana bugafata ku birenge ibirenge bigaheza bigahindukira bikarabana ko turazi yuko iyo umwana avutse akomeye ibirenge biba biraba imbere ariko iyo umwana avutse afise ubugaru ibirenge biraheza kimwe canke vyose ari kimwe kiba kiraba uku kiraba gisubiye indani ari byose naho biba birabana ibirenge bikaba bisubiye birabana aho kuraba imbere. Yego. None iyi biva kuki? Ubugaru nta kintu nyamukuru kiriho kibutera twovuga ku vyigwa vyagizwe vyerekanye yuko ubugaru ku nshuro 80% buva ku karondorondo. No kuvuga iyo mu muryango harimwo umuvyeyi yibarutse ubugaru harimwo umuntu yavukanye ubugaru muri uwo muryango kandi tuba twizigiye yuko mu misi zokurikira mu ruvyaro rw'uwo muntu canke mu buzukuru canke mu buzukuruza hazoheza akabonekamwo umuntu agwaye ubugaru. Ikindi kigira kabiri twovuga ku vyigwa vyagize vyerekanye ko ibice bikeyi ubugaru buza atana kimwe gifatiyeko bukaza uko nyene mugabo n'ivyo bice turiko turavuga n'ibice bikeyi bukaza uko nyene atayindi ngwara ariko hejuru yaho hari ubundi bugaru buzana n'izindi ubundi bumuga umwana bayavukanye. Muramaze nko kubona abana bavuka bafise imitwe minini ivyo mu imitwe birimo amazi ivyo mu gifaransa twita hydrocephalie. Uburyo bumuga kenshi iyo umwana umushikiye birashobora gushika bukaba buzananye n'ubwo bumuga bw'ubugaru. Hari ubundi bumuga bufata uruti rw'umugongo bugafata ico bita corne moelle épinière mu gifaransa sinzi ingene babwita mu kirundi ariko mu gifaransa bavyita spina bifida. Iyo umwana avukanye ubwo bumuga umugongo wugurutse kenshi birashika umwana gaheza akavukana n'ubwo bugaru ku birenge. Rero muri make ico twofata gitera ubugaru twovuga ko biva cyane ku karondorondo mu muryango akaba arimo uwabuvukanye hanyuma kandi canke tugafata yuko ubugaru bushobora kuza bwiyadukije ko nyene atawundi tuzi yabuvukanye ariko hejuru kandi tukaba tuzi yuko ubugaru bushobora kuzanana n'ubundi bumuga mvukanwa umwana ashobora kuba yavukanye. Yego. Hari abantu benshi barabitura bafise abana bavukanye ubugaru mbega imitima y'abavyeyi ico gihe bishitse muramubona baba bifashe gute? Imitima nyene urumva abavyeyi turabigaruka ko imitima umuvyeyi wese twebwe abavyeyi tuba twifuza yuko turonka abana twibaruka abana bakomeye ariko birashika ico umuntu yizeye ntaba ari caronka umuvyeyi akaronka umwana avukanye ubumuga. Rero urumva umuvyeyi kenshi barita kwikuvyo kenshi baridogera Imana kenshi baribaza igituma vyashikiyeho kiretse abandi n'ibindi hariho nabibaza yuko barozwe hariho abibaza ati izi ni ingaruka hari abandi bakunda kwibaza ati iyo umwana umuvyeyi afashe uburyo bwo kwa muganga bwo kugabanya imvyaro aca yibaza ati ngira niki cabiteye hariho abibaza n'ibindi vyinshi ariko igikuru uco twigisha abavyeyi ni iki igikuru su kwibaza ngo vyavuye kuri iki niki no kuvuga mu kirundi n'ivyo bindi mu kirundi bavuga ingwe yakwinjiranye ntwaza kwibaza iyo yaciye uvuga ati ingwe yaje igisigaye no gukora ku buryo ingwe tuyisohora. Rero ico tuyigisha abavyeyi nuko umuvyeyi yibarutse umwana afise ubumuga inkuru nziza nuko ubwo bumuga buvugwa kandi bugakira iyo akurikije intwaro zo kwa muganga. Muvyeyi yuko buvugwa kandi bugakira mbega mwotubwira n'ingene bavura ubwo bugaru? Murakoze. Umugambi wo kuvuza ubugaru mu Burundi uri ngaha mu Burundi ukaburi no kwisi yose mu kuvura ubugaru dukoresha ico bita ubuhinga bwa Ponseti mu gifaransa buga technique Ponseti. Ubwo buhinga nabwo buri mu ntera zitatu mu ntambwe zitatu no kuvuga ubwa mbere umwana tukimuronse turamusuzuma tugasuzuma ibirenge vyiwe kugira ngo turabe yuko ivyo birenge bimugaye cyane canke bukebuke uko kubiraba bidutuma twiyumvira umwanya bizodufata kugira tuvure uwo mwana kushikakira n'ibikoresho bikenewe mu gusuzuma. Rero ubwo bumuga dukoresha ico bita biri mu gifaransa murambabarira dukoresha ico bita le score de Pirani tukaraba ingene kirenge kimeze
tukaraba ingene inyuma hameze n'ibindi hanyuma tugaheza tugahamanota ico kirenge twimvira ingene tuzokivura duhejeje rero gusuzuma ivyo turaheza tugaca tutangura ivyo bita gushira kwisima ku kirenge ivyo urumva iyo ni intambwe ya mbere. Intambwe ya kabiri rero tumaze uko dushira kwisima nuko ibirenge bigenda biragororoka nuko bigenda biragororoka bigashika ku gihe ibirenge bimaze kuba byagororotse neza tugaca tugira ico bita tenotomy no guca agatsi k'inyuma y'ikirenge kugira ngo ikirenge kibana kigororoka congere kirabe neza kubera umwana avukanye ubugaru ikirenge kiba kimeze nk'igihagaze ku mano. Agati gacitse nta kibazo kindi. Agati gacitse nta kibazo na kimwe ni inka kugira umuntu akomereka agakira. Hanyuma ivyo biheze turaheza tukamuha uturato twabigenewe ari two bita mu gifaransa les ateliers symboliques nazananye mugabo umuntu amaze kuja kwa muganga arazimwereka n'uturato tuba dufatanye dutuma umwana ashobora kugororoka. Mu majambo make nkuko nariko ndabivuga no bereka yego kugira bayibone neza yego iyo umwana avukanye ubugaru murabona ingene ikirenge kiba kimeze ikirenge kirahindukiye aka ni ishusho y'umwana ikirenge kiba kimeze uko murabona yuko kera ikirenge umwana agororotse ikirenge kiba kiraba nkuko niburi ariko kuri uyu turana ko ikirenge gihotamye kiraba indani cyane ico kirenge murabona aha hose hahindukiye akakari hejuru ikirenge murabona no kirahese aha murabona ikinogo niki ni ubu rero ku munsi wa mbere kenshi umwana ashobora kuba ameze uko hari n'aba agoramye gusumba aha canke bidashikira kuko bose ntibavuga ameze ico kimwe rero no kuvuga ikirenge kiba kimeze uku cigonze kiraba n'indani n'inyuma hadashobora gushika hasi uyu munsi ari mugufi aha kuntuzeye aha kumpera hari abantu uko murabona iyo umwana tutamuvuye hageze nko kugera ko hagarara azoheza agahagarara mwene uko sibyo ivyo navyo bizotuma adashobora kugenda guhagarara neza canke gutambuka neza bimwe na bimwe rero vyo gushaka isima umwana ameze uko turaheza tukamushaka ino sima y'ubwa mbere ibimeze nk'uko yego ni ukuvuga tuba twakiye ca kirenge tukakigorora kubera ikirenge c'umwana kivuka kiba kicoroshe tukakigorora kugeza naho turonka kikaba kimeze nk'uko kimaze gushika kuri uyu ni ukuvuga havura abantu babiri umwana aheza agafata kino kirenge uwundi akaza gushirako isima aheza agashirako isima rero imeze mwene uko iyi sima turaheza kuja tuyihe umuvyeyi ayitahana iri ku maguru y'umwana akayitahana gushika muhira akamara indwi muravyumva indwi iheze araheza umuvyeyi akazogaruka kundwira kabiri kundwira kabiri akagaruka turaheza tugasha tumushirako isima igira kabiri no kuvuga ikirenge kiba kimeze nk'ubu tumaze kugikura ko ikirenge kiba gitanguye kuraba neza kubera yandwi yose isima yaririko rero yaramufashe kumugorora muga ntiharagira ko tuyimwambura nuzeye mukimuva ko burundu turaheza akagaruka kundwira kabiri isima tukaza tumushako isima imeze nk'uko iyo sima gaheza akayibanana nayo nyene indwi uravye ubudasa kuri ya sima y'ubwa mbere ni sima y'ubu urabona ko hari ubudasa iyi irevre iraraba imbere mugabo iyi nayo iratanguye kuraba ino irafise akisumba mu gukebanura ikirenge ibi bituma ikirenge gikebanuka hanyuma kundwi igira gatatu araheza umwana akagaruka ya sima y'ubwa mbere tukayimukurako tukaca tuzanana isima igira gatatu murayibona iyi sima rero niyifasha iratanguye gukebanura ikirenge kandi nini nyuma urabona ko hatanguye kuboneka paraporo y'ubwa mbere kundwi igira kane araheza umwana akagaruka nsubiye inyuma gatoyi kuri indwi igira gatatu ikirenge murabona ko gitanguye kuraba inyuma gatoyi urumva ko kare turuka ko cyari kiraba ino sivyo murabona ubu naho isima ya kigoroye buke kugeza naho kiraba uku kiraba muri iyi nzira kundwi igira kane ho turarushirizaho mu gukebanura gose tumira nk'abagisubiza inyuma kugira ngo tuyikuyeko ikirenge ntikizoce gisubira hahandi hambere birashika mbega umwana atabandanije avugwa neza kirasubira urabona ko ngaha twagize gose rero kugira nko kundugira gatanu umwana aje turaheza tukamugira bya bintu byo guca gatsi no kuvuga naka gatsi kahe inyuma baragaca kugira ngo hagororoke ikirenge kisubire kirabe hejuru kubera ubwa mbere kiba caraba hasi kigaca kiraba hejuru turaheza tugaca dushirako iyi sima bamaze kugaca kuri iyi sima rero urabona yo yarengeje gose aharagoroye
ikirenge casubiye inyuma cyane gose rero no kuvuga amaze tuyikuyeko araheza umwana akazogaruka tugaca tumuha uturato yambara amezi 3 ya mbere akayambara amezi 3 hanyuma aya mezi 3 aheze akazoca zaracambara mu ijoro gusa canke umwana aryamye yego none mumaze gukoresha ibi byose muronka amaposantaje angana gute y'abantu bakira iyo babituye ni ukuvuga abantu umuvyeyi aje kwa muganga uko bitegekanijwe kundwa akazaraza umwana bakira neza 100%. Mugani two ubu nko kubiharo dufise ko usanga ari ukuntu abavyeyi basiba kuntu bacegwa haraho usanga ibiharo dufise nuko uburyo bwa ponseti bukiza abavyeyi ku bice birenga 95 kwijana izo 5 kwijana z'abadakira neza ni bajya basiba abacegwa canke babandi bapfukanye ubundi bumuga atari ubugaro bwonyene kuko nk'iyo umwana avukanye nk'umutwe munini ujye uri mu amazi canke bavukanye ubumuga bwo mu ruti rw'umugongo birafata umwanya munini cyane bigatuma n'umuvyeyi ateba karambirwa cyangwa ahororokerwa ntabakiza kwa muganga nabo rero bari muri ivyo bice 5 kwijana baheza ntibakire neza yego none umwana y'umuvyeyi amaze kubona ko umwana yavukanye ubwo bumuga none yamuzana amaze ingana gute bega nta myaka yarengeje cyangwa igihe hari keke birashoboka murakoze mu kirundi no bigeranya n'igiti ubugaro mu kirundi munaze kwaca umugani bati ubumuga igiti kigororwa kikiri gito rero no mu bugaro ubumuga bw'ubugaro bugororwa umwana akiri muto uko umwana aza kwa muganga hakiri kare niko azokira n'ingoga kuko iciza ni cyahe umwana kivutse amagufa n'amakonyero biba bikicoroshe bisigura yuko zamuvuma twagira zo kumanipira kugira korosha kugira ante biba bigikunda n'ingoga ariko iyo umwana amaze gutambukira ko ngaha kuri iki kirenge amagufa batanguye kudadarara amagufa n'amakonyero bitanguye kuguma bigatuma bifata umwanya munini arivyo bizava bituma umuvyeyi yiranda agaheba no kuza kwa muganga niki rero no kuvuga twebwe ico dusaba abavyeyi umwana ku muvyeyi wese yibarutse akavyara umwana akasanga afise ubwo bumuga twavuze bw'ubugaro no kuza kwa muganga hakiri kare no kumutwara kwa muganga bakamusuzuma hakiri kare mugabo turatanga ico bita igihe nuvuga twiteze yuko umuvyeyi yibarutse umwana afise ubumuga bw'ubugaro ategeza kumuzana kwa muganga inyuma imbere yuko imyaka 2 irangira ego mugabo birashika abavyeyi bakaba nk'abariko baradukurikirana ubu kuri kiganiro bakaba ariho bakibimenya akaba afise umwana yarengeje iyo myaka 2 turaza kubabwira aho boja ku bigo boja ko bwira babakire ariko turipfuza neza yuko umwana torenza imyaka 5 ataravuka kuko amaze kurenza iyo myaka 5 ntiba bigikunda yuko tumugorora amagufa aba yaradadaraye aba yatanguye gutambukira kuri cakirenge kimugaye biraheza rero ntibigende neza kenshi araho bamugirana byo twita mu Gifaransa chirurgie bakamubaga chirurgie orthopédique bakamubaga ico kirenge ariko kenshi ubwo bumuga kubera umwana baza yaratambukiye kuri ayo magufa ubwo bumuga buraheza bukagaruka yego none nk'ubunye ariko dukurikirana muri kano kanya bavuga ati twebwe nivyo abana bacu bamaze kurenza imyaka 2 mbega boca bitura abandi vyo genda gute murakoze umugambi wo kuvura ubumuga mu Burundi ubumuga bw'ubugaro mu Burundi ubumuga mbukano ukorerwa mu bigo bitandatu bingaha mu Burundi kenshi abavyeyi barakunda kugira cyo no kwitiranya tuvuze kwa muganga tunuba kwa muganga ku bitaro bitoye cyangwa ibitaro bikuru ariko kuri iyi ngwara y'ubumuga mu mugambi wo kuvura ubugaro mu Burundi ukorerwa mu bigo bitandatu ivyo bigo bitandatu navyo biri mu gihugu cyose no kuvuga hari ikigo kingahe Bujumbura citwa NCT 5 Zito kingahe Bujumbura hafi ya turi hanyuma mu gihugu hagati nko cabwa ati noneho ahantu ho bari hebya ndabikene ndo canza murakoze reka ngire ko ndabivuga ico kigo citiriwe umweranda Kizito kingahe Bujumbura kiringa hepfo muri quartier industrielle urenganye aho bakorera hari ihinguriro ry'ibinyobwa Brarudi hanyuma n'ikigo c'abapolisi kera citwa ENAPO ubumenga ni police de merci hajya baraba ivy'imyifato hanyuma mu gihugu hagati ko ariko mbana yandabivuga hariho igororero ry'abamugaye riri mu ntara ya Gitega kitwa Senare no kuvuga Centre National d'Appareillage et de Rééducation kiri ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega hepfo y'ibitaro bikuru vya Gitega byo bita Hôpital Regional de Gitega hanyuma turafise ikindi kigo kigira gatatu kiri mu ntara ya Makamba ni kigo citwa Centre C Bernardo Makamba kiri hafi y'ibitaro bikuru vy'Imakamba ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba hafi y'ibitaro bikuru vy'Imakamba
n'irindi vuriro ryitwa maternité vy'Imakamba impande ya paroisse ya Makamba abantu benshi baca babona ababa begereye muri ivyo bice. Hanyuma ikindi kigo kigira kane kiri mu ntara Muyinga citwa Centre des handicapés physiques Saint Bernard Saint Jean Bosco de Muyinga ndacitse ni Makamba tugomba kugira amazina amwe. Ico naco kiri ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga impande ya katedrale ya diocese ya Muyinga, diocese katolika y'Imuyinga kwibarabara rikuru. Abantu bazi Muyinga bacabona hariho ni kwibarabara rikuru ntabwo kumenya. Ikindi kigo kigira gatanu kiri mu ntara ya Ngozi na hantu hitwa Hôpital Mivo y'ababikira bene Maria. Niho ico kigo kiri uramanuka ni muri zone Mivo mu ntara ya Ngozi. Si ku mugwa mukuru mugabo ni muri zone Mivo ni hafi y'umugwa mukuru w'intara ya Ngozi. Ikindi kigo kigira gatandatu ni bitaro vyitwa Rema vyo muri Ruyigi biri ku mugwa mukuru w'intara ya Ruyigi ku bitaro kera hari bahita ngo ni kwa Magi kuri Maison Shalom ni ku mugwa mukuru w'intara ya Ruyigi mugabo ubu ni bitaro vya leta cyarage mu minwe ya leta ni naho ahantu hatandatu nyamukuru hose bavura cyo kimwe uri Muyinga ntirwa aratumanya ngo aje Bujumbura ngo yibaza ngo hari uburyo busomirije cyangwa uri Makamba ngo avi Makamba ngo aze ini Bujumbura cyangwa uri Karuzi ngo atumanya ngo agane nivyo bigo uburyo bwose bavura no buryo nariko ndabigisha bw'ubuhinga bwa Ponseti bavura cyo kimwe kandi bose bavyize cyo kimwe nta usumvye uwundi. Yego none kujya bavuze ngo abana batarakwiza imyaka 2 n'abana bafite imyaka 5 mbega abo bose bavurwa ngaho nyene bose bavurwa ngaho nyene muri ivyo bigo nta uja handi abarengeje imyaka 5 nibo bashobora kuza kuvurirwa handi kubera twebwe ubuvuzi bw'iwacu ntiduha agaciro kanini ibijanye no kubaga ivyo kwita vyashirije tugira ico bita traitement orthopédique no kuvuga kuvura tugorora amakonyero n'amagufa n'imitsi. Yego none nko ku mwaka abana bavuka gwaye bugaru bangana gute? Murakoze cyane kuri ico kibazo ku kwezi turaronka hagati y'abana 40 na 50 mu Burundi bwose muri ivyo bigo birakira abana hagati ya 40 na 50 ku mwaka twakira hagati y'abana 500 n'abana 600 nibo twakira muri ivyo bigo tukeza tukabavura. Bona ico nani bagiye kuvuga no kuvuga umwana akitanguye kuvugwa turamuvura kugeza tumukurikirane gushika tumubone yuko yakize neza atazosubira inyuma. Ivyo navyo tuvyemeza yuko umwana atazosubira inyuma akwijije imyaka 5 ariko aravugwa. Yego none réussite muri hamugira muri no bintu canke iyo haje abana bose bashika nuba amajana 5 ku mwaka cyangwa amajana 3 ku mwaka mbega nk'abana bashika amajana 5 canke amajana 550 canke 580 bahora bakira neza cyane. No kuvuga iyo umuvyeyi yibarutse uwo mwana akamuzana kwa muganga agakurikiza inyigisho n'impanuro tumuha abana bose barakira 100%. Abadakira ni babandi abavyeyi basiba babandi abavyeyi babiheba babandi babura uburyo bwo gushika kwa muganga bikanka ko bashika kwa muganga kubera ubukene kuko urumva nkuko nabivuze dufise ibigo bitandatu gusa mu Burundi bwose baraza ko dufise intara 18 no kuvuga niburi intara zitatu zigabura ikigo kimwe. Ivyo rero biraheza bigatuma yuko abavyeyi hari abavyeyi bigora kubera uburyo bwo gushika kuri ivyo bigo bagaheza ntibaze kwa muganga hakiri kare. Na yandi ho umuvyeyi yubahirije isango tumuha n'impanuro cyane cyane zo kwambara uturato nuko ntatuzanye ngo ndatubereke biraheza umuvyeyi abana barakira 100%. Nene iki cyo kugira ngo nabo bana bandi usanga bafite abavyeyi bakenye bibagora kugira ngo nabo bashobe kumera nk'abandi bose nibiki biko birakogwa. Murakoze icokogwa nyamukuru no gufatana mu nda tugasubiza ku muco wa kera. Urumva nko aho ndacariko ndavuga muri communauté mu kibano umuvyeyi yibarutse umwana yibungenze ategeza kuza kwa muganga incuro nyinshi kuko kugira umwana agororoke biratwara nk'indwi 8 no kuva amezi 2 aza kwa muganga kundwe ivyo tuzi Uburundi tubayemwo turazi ko ahanini turi mu bihugu bikenye umuvyeyi biheza bikamugora rero no guhamagarira communauté ikibano amashengero baba hafi y'uwo muntu ko gerageza kumufasha kuko uwo mwana atavuwe uko bizogenda kose nta gitangaza kizoba uwo mwana azomugara nta gitangaza gikoreka ngo umwana ngo ubugaru bwigororere butagorowe uwo mwana umuvyeyi uwo mwana araheza akazomugara amugana naho urumva n'uruhombo kuri uwo mwana wenyene kuko bimutuma ntashobora kwiga nk'abandi ntashobora kuja kwishuri nk'abandi ntazokina umupira nk'abandi ntazoja amahiganwa yo kwiruka nk'abandi mbere amaze no gukura urumva ingorane
aba ntuzeye ingorane abantu baramwinuba bakavuga ngo ujya ngo ni kimuga twe tuvuga ko abagendana ubumuga mugabo urazi ko mu mihana acavuga ngo ni kimuga ivyo navyo bigatuma atiyumva cyo kimwe n'abandi hanyuma urumva ni ukuvuga yuko ikibano amasengero amashirahamwe turafise igikorwa kinini cyo gushikira abo bantu kugira ngo bagororogwe bakire siritu yuko iyo tubagoroye bakira bakazoheza bakaba nk'abandi hanyuma ikindi novuga ni kuri amashirahamwe ayariyo yose kuva kuri mato gushika kuri manini nukuvuga nkuko turiko amashirahamwe yacu ariko arabafasha kagerageza gufasha aba bana bacu bavukana ubwo bumuga nkamwe bwe televiziyo yanyu iyi televiziyo itacu turayishimira cyane kuko turafashanya mu guhimiriza no kumenyesha abavyeyi n'abarundi yuko ubugari buvugwa kandi bugakira tugahamagara n'andi mateleviziyo yaba yakorera ku mirongo ngurukana bumenyi canke amateleviziyo nyene asanzwe tuzi televiziyo nationale niki kuza baraduha kano kanya tukaronka umwanya kuyagira abarundi n'abarundi kazi ico bita ingwara y'ubugaro n'ingene buvugwa niki hanyuma urumva akandi kama tugatera ubushikanganje bw'amagara y'abantu kugira ngo uyu mugambi ube ubwabo bagwize ibigo turonka ibigo dukorana hanyuma hayaba amaformation n'ibindi yego murakoze cyane none nibiki abantu bokora kugira ngo bashobore kwirinda buno bumuga bw'ubugaro murakoze nta kintu nyamukuru bokora kugira birinde kuko ubumuga bw'ubugaro buraza bukavuka uko ahubwo icyo abantu bokora no kugira ngo bamenye ingene ubu ico igitegerezo gukorwa iyo umwana avukanye ubumuga rero muri make iyo umwana avukanye ubumuga ikintu nyamukuru gitegerezo gukorwa nuko uwo mwana bategereza kumuvuza hakiri kare muri bya bigo bitandatu twavuga ico ni cyambere icya kabiri no kumenya yuko umwana avukanye ubumuga bwari bwo bwose ni mu rukundo rw'Imana ntibazomutererane ni abavyeyi ntibazomute community ntizomute bagire ngo ni intuze umwana avukanye ubumuga aravuka agakura nk'abandi yatabundi ubumuga bumufatiye agakura nk'abandi akazoja kwishura kiga nk'abandi akamenya ubwenge akazoba afise nakazoza keza rero urumva nuko fashanya bakamuvura ntibibaze ngo ni umuvumo ntibibaze ngo ni nakaroge ntibibaze ngo ni intuze ngo ni mitingo umuvyeyi yafashe ngo ni iki oya igikenewe nuko umuvyeyi tegeza kuvugwa bakirinda ivyo bindi byose bashobora kwibaza byo byateye ubwo bugaro hanyuma umuvyeyi akaja kwa muganga agakurikiza impanuro abavuzi n'abafasha kwa muganga baba bamuhaye yego mbega ho nta bundi buryo canke mu bihugu biteye imbere buhinga bwabugezweho aho ivyo ntushobora kumenyekana hakiri kare bikarindwa ntibishike aho umwana avuka bifise mu bihugu biteye imbere murakoze kuri ico kibazo ubugaro kw'isi yose buvugwa cyo kimwe ariko mu bihugu biteye imbere bo barafise ako badusumbije kuko bo barashobora kubona yuko umwana azovukana ubugaro akiri mu mbanyi bagaca batangurira kwiyumvira ingene bazomuvura umwana akiri mu mbanyi twebwe ngaha mu bihugu biri mu nzira y'amajambere canke bikenye umwana tumubona yavutse naho bibona ino iwacu naho bibona yuko umwana afise ashobora kuba afise ubumuga kanaka biragoye ko baronka uburyo bwo kubikosora umwana akiri mu mbanyi mugabo rero ico iciza nuko kwisi yose ishiramo mpuzamakungu ryo kubungabunga amagara y'abantu ico bita OMS Organisation Mondiale de la Santé uburyo bwemewe cyane ni uburyo bwa ponsite bwo kuvura ubugaro bwarigishijwe kwisi yose uko tubivura ngaha mu Burundi niko ugiye mu Rwanda bamuvura niko ugiye muri Kenya bamuvura niko ugiye muri Amerika avugwa niko ugiye mu Faransa avugwa niko ugiye muri Afrika y'Epfo avugwa bose dukoresha uburyo bwa ponsite nibwo buryo bwemewe kandi bwumvikana bwo kuvura ubumuga bw'ubugaro yego ne muri bihe biri imbere yacu ni ikindi kintu gishasha mwamuteguriye abene gihugu kubijanye n'ubugaro nyene nta kintu gishasha mu kijanye no kuvura ico mu bijanye no kuvura ubugaro dutegura ubu gusa ikirengeye kuri ivyo no guhimiriza kugira ngo abantu bose babimenye hanyuma bavuza abana babo nkuko nari nabivuze mu bitoko kwa petetre hari ikintu nibagiye kuvuga kijanye ni abavyeyi bategerezwa kwivuza hariho irevre gutwaza ko abaganga bari ubwoko bwinshi hariho abavyize n'ababinonose gusumba abandi hariho mu bitaro vyahi Bujumbura ibitaro bikomeye cyavyo mu gihugu hagati hari abaganga bize ibi nyene ivyo kwa muganga kandi babize neza gose kandi turabashimira barashobora no kubikosora ku buhinga bwabo bize mugabo muri ibi vyo kuvura ubugaro intambwe ikomeye cyane sintambwe yo kugorora
kugorora byose barabishoboye, abantu bose bashobora kubikora, barashobora kubikora. Mugabo intambwe ikomeye ni gufata igorora. Umwana yamaze kugororoka no kwirinda yuko ubugaru bugaruka, kuko iyo umwana amaze kugororwa tutamwigisha ingene yambara uturato, tutamuhaye uturato yongere yige n'ingene avyambara, umwana aheza agasubira inyuma. Amaze gusubira inyuma naho haraho usanga aciyagira iyindi deformation, ubundi bumuga atari burya yarafise mu ntango. Ivyo navyo urumva biraheza bikaruhisha umuvyeyi kandi bikamubabaza, kubera kwa muganga murazi barariha uburyo, ariko twebwe mu mugambi wacu kuva mu ntango gushika umwana aheze ni ku buntu. Ishirahamwe ryacu, ishirahamwe Hopeworks, rifata mu mugongo urunani rw'ibigo vy'abagendana ubumuga mu Burundi, arivyo bikora umugambi ngaha mu Burundi. Turafise uburyo abana tubavuza, tukabagura n'ivyo, hanyuma ibitaro dukorana tukabaha ibikoresho, hanyuma tukazobariha n'ibikorwa bakoze, cyo bita acte médicaux. Izo acte médicaux tukaziriha, hanyuma kandi abakora muri ivyo bigo tukabaha inyigisho, bakavyiga kandi bakabimenya. Mugabo bagiye mu bindi bitaro barashobora kuzobarihisha, kandi birazimvye cyane, birazimvye gose. Urumva rero no kugira ngo abavyeyi ntihagire ibintu vyo gusesagura uburyo bwa, na cyane yuko mu miryango myinshi uburyo usanga atakobwifashe, ntibaze gusesagura, kandi ari uburyo bwa gusa kandi bwemewe, kandi buvura neza. Yego rero urumva so kwaka uburenganzira bwo kuvura ibindi bitaro, gusa no kugira ngo nta ma conflit d'intérêt turiko turagira, gusa no kugira ngo twirinde yuko umuvyeyi tumuruhisha, bamuvuza, bamugorora, bamubacana n'ayandi mahera, hariho ubundi buryo bwa gusa. Hanyuma na cyane yuko muri ivyo bindi bitaro bidafise ubwo buryo bwo cuno kwita maintenance, cyo bita le maintien de la correction, ntibashobora ku maintainer iyo correction baba baronse. Yego murakoze cyane, ndumva ko umuvyeyi se ariko abateleviziyo gitage yumvise yuko mubikora kwa gusa yamufashe gufasha abavyeyi n'abo bana babavutse ku buntu. Ni ku buntu, murakoze cyane. Ni ku buntu, kubera hariho ishirahamwe gitwa Hopeworks, rivuza, rifata mu mugongo ivyo bintu byose bijanye no kuvura ubwo bugaro kuva umwana akivutse gushika kuri iyo myaka 5. Yego nirihe jambo rya nyuma umva ufise ubushikiriza ko dukurikirana mbeko cyo turangiza ikiganiro? Ijambo rya nyuma no shikiriza abari baratwumviriza ni nk'iryo nahereyeko, no kubabwira yuko ubugaro buvugwa kandi umwana akiri muto. Hanyuma no kuhimiriza kandi guhimiriza abavyeyi n'abandi bantu turi kumwe turi b'abarundi n'abarundi kazi, bakamenya yuko umwana ahagiye hose azovugwa ku buntu, yaba umurundi, yaba umuzungu, yaba umwirabure, yaba umuki. Twebwe nituraba ntavyo kuvuga ngo umwana ngo so umurundi niki, bose twavuza cyo kimwe kandi ku buntu. Hanyuma no kuvuga ikindi cyane no gusaba hakaba ibyo gufashanya, gufatana mu mugongo, kubera turumvise yuko kwa muganga naho ariko buntu birasaba ubundi buryo bujanye n'itike, bujanye no kwiyunguruza niki. Yego murakoze cyane, ndizera ko n'ikindi gihe twashobora ibihe nk'ibi muzo twitaba kandi. Murakoze cyane, emwe muzopfa kuvuga tuzoba twabitavye nkuko twama. Murakoze. Turashimiye cyane n'abo bantu bose bakora televiziyo gitage, twari mu kiganiro turabona kudekeye ubumuga bw'ubugaro. Mwumvise iyo buva, mwumvise ko ushobora kuvugwa, kandi hari ivyizigiro ku mwana wese afise ubwo bugaro. Twabonye ko gushika ku myaka 2 umwana wese atumirwa kuja kwivuza ku bijanye n'ubugaro, n'uwo afise imyaka 5 aho nyine hariho ngo ashobora kumuvura nawe kamera neza cyane. Rero murakoze cyane, aho muri hose mugubwe neza n'ibiganiro bya televiziyo gitage, naho butaha mu bindi biganiro.